umunsi ugiye kubwira amateka ya Bob Marley. Abenshi twakuze tumukunda tukanumviriza indirimbo ziwe, ndetse n'ubu indirimbo ziwe ziracyakunzwe nubwo benshi twavutse atakiriho, ariko ibikorwa vyiwe n'ubu biracyavugwa. Numwe mu baririmbyi bamaye cyane yafatwa nk'umwami canke umwami w'umudiho canke injana ya reggae. Ubundi Bob Marley yari muntu ki? Cyo ndagusaba ni kimwe no gukora subscribe canke s'abone kuri iki channel tuzokwikena ibiganiro byinshi ku mateka y'abantu benshi tuzogushikiriza abantu bagiye bamara ku ngeri zitandukanye. Nkuko bigenda ku bantu benshi, Bob Marley nawe ntiyakuze mu buzima bwiza, yakuriye mu buzima bugoye, ariko aza guhinduka inyuma y'icyamare. Ibi ni motivation ni kudacika intege mu byo umuntu aba yikora akora byose, kuko inyuma y'igifungu izuba riraka. Amazina yiwe yose ni Robert Nesta Marley, ariko yamenyekanye cyane nka Bob Marley. Yari umunyamuziki, akaba umwanditsi usubiramo indirimbo, ndetse akaba yaranavuze gitari, auteur, compositeur, interprète et guitariste. Yavuze tariki sansu kwa kabiri 1985 avukira i 9 Miles muri Jamaica, apfa itariki 11 kwa gatanu 1981 i Miami muri Amerika mu bitaro bya Jackson Memorial Hospital. Imidiho yaririmba ni reggae, dub, ska, rocksteady. Site officielle yiwe ni bobmarley.com. Bob Marley yavukiye muri ferme cyangwa muri farm y'abasekuru biwe bo kwa nyina Omelia Malcolm na Albert Webi. Abari aba Afro-Caribbean batera akawa, ibitoke, ipiripiri n'ibindi. Avukira mu gace ka Roden Hall iruhande ya 9 Miles muri Paroisse ya Saint Anne, isanzwe izwi cyane nk'inzu y'amavuko ya Bob Marley, aho yabaye mu bwana bwiwe. N'umuhungu w'umuvyeyi yari afite imyaka 18 yitwa Cedera Malcolm, umwana wa gatandatu w'aba Malcolm, umugore wa Marley na Buka kuri se w'umuzungu yitwa Norvolsin Kwaya. Marley yavukiye muri Jamaica ikiri mu bukoloni bw'Abongereza. So Bob Marley yari afite imyaka 59 igihe abyara Bob Marley. Bob Marley yabonye se gake cyane, kuko yamira amavoyage ndetse ntibanumvikana neza na nyina, ariko se yaramufasha mu bijyanye no kubaho, soutien financier, financial help. Mu buto bwiwe Bob Marley yabanye cyane na nyina wiwe, aho yavuye mu misozi aza muri ghetto i Trench Town, Kingston, mugwa mukuru wa Jamaica. Bob Marley yahevye ishure ku myaka 14 acahura na Neville Livingstone. Yahavuye ahindura izina yitwa Bunny Wailer, aho bari bazinanye kuva mu buto bwabo, ndetse acanahura na Winston Hobart, MC Tosh yamaye nka Peter Tosh, aho barimbanye na Bob Marley indirimbo z'inyamerika zumvikana ku maradiyo y'i Miami. Umuririmbyi Joe Hayes nawe yafashije cyane Bob Marley kumenyeka mu kubigisha uko boririmbamwo, ndetse banatera imbere mu kuririmba. Bob Marley yasohoye indirimbo yiwe ya mbere yise Judge Note, yakozwe na producer Leslie Congo muri label ya Beverly mu 1932, aho Bob Marley afite imyaka 17 gusa. Bob Marley yatanguye kariyeri yiwe y'umuziki mu 1932, mu 1933 ari kumwe na Neville Livingstone ariwe Bunny Wailer, ndetse na Winston Hobart ariwe Peter Tosh. Bakoze mu mugwi canke itsinda bawita Wiring Wailers, bahavuye hinduka The Wailers. Mu 1934 The Wailers yasohoye indirimbo bise Simmer Down, aho iyo indirimbo yabaye ya mbere muri Jamaica, aho hadanajwe kopi 80,000. Impamvu iyo ndirimbo yakunze bikomeye nuko yahamagarira abantu kureka injyane nk'abavukana, ahubwo bakajya hamwe bakagwaniriza hamwe ubukene. Hagati yo myaka 1960 bahinduye umudiho cyangwa injyana bakoresha rocksteady, kare bakoresha umudiho cyangwa injyana ska. Aho rocksteady yatumye umuziki wa Jamaica uteye intambwe uranamenyekana cyane, aho indirimbo ba The Wailers baririmba zagizo guha icyizere bakiri bato, aho havuye imico y'abarasta, kubera icyo gihe muri Jamaica ntibyari byoroshye. Imbere yuko Bob Marley akora ubukwe na Rita Anderson, Rita Marley itariki 10 kwa kabiri 1936, Bob Marley abisabwe na nyina wiwe. Nyina yarongowe n'umunyajamaica yitwa Buka, yaba i Wilmington muri Delaware muri Amerika. Bob Marley acamusanga muri Amerika. Bob Marley yashitse akora muri hotel, ariko akabandanya kwandika indirimbo. Bob Marley yashaka kubaho yidegembye, yaciye aja mu mugwi w'abarastafari, umugwi wavutse mu myaka 1930 muri Jamaica. Bob Marley ari kumwe na Peter Tosh na Bunny Livingstone bashinze inzu itunganya umuziki ya label yabo yigenga bayita Well Soul, aho indirimbo yabo ya mbere ikoze muri rocksteady bayise Bend Down Low, kubera ko Bob Marley atari afise umudistributeur professionnel amufasha. Disque ziwe zadanjwe nabi cyane, na Bob Marley yari afise ubukene bwinshi ico gihe, kuko no kuba mu gisagara cyangwa kuba mu mujyi byari bimugoye cyane. Ari kumwe n'umugore wiwe Rita Marley n'abana biwe babiri ari bose Cedera Marley ndetse na Ziggy Marley.
mu gihumbi magana cyenda mirongo itandatu n'indwi Bob Marley yasubiye aho yavukiye ariko abandanya kwandika indirimbo zo kuzisohora akoresheje label yiwe nto ya Well Soul. Rita Bob Marley ndetse na Peter Tosh bahuye mu gihumbi magana cyenda mirongo itandatu n'umunani n'umunyamuziki w'umunyamerika Johnny Nash yahisemo kujyana injyana ya rocksteady muri Amerika, aho Bob Marley yamuhaye indirimbo nyinshi zanditse harimo iyitwa Still Rap yatumye Nash yamamara kuko indirimbo yakunze bikomeye. Kurimba umudiho cyangwa injyana ya reggae no gusinya muri label ya Island Records. Nubwo atamafaranga yari afise, Bob Marley yagiye muri Amerika mu 1939 kuraba nyina, aho yakoze nk'umukozi w'ijoro uvriye donori canke night worker, aho yakora mu ruganda rukora imodoka rwa Chrysler. Akaba ari naho yahavuye inspiration yo kuririmba indirimbo yise It's Alright yasohoye mu myaka y'1970. Mu nyuma umugore n'abana ba Bob Marley bamusanze muri Amerika. Inyuma yo gusubira muri Jamaica, Bob Marley yashinze label yise Tuff Gong ivuye muri Sydney cyangwa nickname ya Ronald Howe Gong, ari niwe yashinze umugwi cyangwa itsinda ry'abarasta. Bob Marley yaciye ajya mu Bwongereza kuraba mugenzi wiwe Lee Crafts Perry, aho yagiye mu 1939 ari kumwe n'abavukanyi biwe. Inyuma yuko Bob Marley agerageje cyane ngo arabeho yomenera indirimbo ziwe zimenyekane cyane zikundwe bikanka, yaciye aja kwa Chris Blackwell yashinze label ya Trojan na Island Records. Blackwell yari umunyajamaica ava mu miryango itunze y'abazungu baba Anglo-Jamaica, aho yasinyanye amakontra na Bob Marley mu kwezi kw'icumi mu 1972, aho yaciye anamuha amafaranga ngo asore album. Abari hafi ya Chris Blackwell bamubwiye ko ayo mafaranga azomuhombera kuko abarasta atari abantu bo kwizerwa, ariko Chris Blackwell agumye yizeye cyane Bob Marley. Intango yo kumenyekana The Big Beginning of Success. Babisabwe na Chris Blackwell, The Wailers harimwo na Bob Marley basabwe gusohora album muri label ya Island Records, aho basohoye iyitwa Catch a Fire ariko iri ku izina rya The Wailers, aho hari mu kwezi kw'icumi mu 1973. Iyo album yakunze ku maradiyo, ntiyakunze mu bantu Republic. Nyuma yo kubimenyekanisha bikomeye iyo album, Bunny Wailer yaciye ava muri The Wailers, aho ngo yayivuyemo kubera ko atahawe amafaranga na Chris Blackwell nyene Island Records, aho yaciye asimuza na Joe Hayes. Muri turuna cyane muri turuna igitaramo cy'amateka cy'itariki 31 kuri KSAN Radio i San Francisco muri Amerika, aho The Wailers bakoze performance iteye ubwoba nubwo abitabiriye iki gitaramo bari bake cyane. Inyuma yo gusubira muri Jamaica, Peter Tosh nawe yaciye ava muri uyu mugwi cyangwa muri itsinda rya The Wailers, maze bituma Bob Marley atangura kuririmba ku giti ciwe. Icyanezera Chris Blackwell nuko yabona ko Bob Marley ari mu leader azotuma The Wailers ija ku rugero mpuzamahanga. Inyuma y'iminsi yaradutse kutumvikana hagati ya Bob Marley, Peter Tosh ndetse na Bunny Wailer ku mpamvu zitandukanye, na cyane ku ndirimbo bakoranye hagati y'1933 n'1973. Izina ry'uyu mugwi cyangwa igira itsinda ryaje guhinduka ryitwa Bob Marley and the Wailers bisabwe na Chris Blackwell. The Wailers bahindutse baherekeza Bob Marley ndetse ashyiraho itsinda ryiwe yise I-Treat ry'abagore bamufashe mu makorasi. Abagore barimo Itamar umugore wiwe, Marcia Griffith ndetse na Judy Mowat. Itariki 16/10/1974 niho Bob Marley yasohora album yise Net Dread, ikurikirwa na tournée muri Amerika n'Ubwongereza mu mwaka w'1975. Iyi album ya Naughty Dread yahavuye ihinduka yitwa Naughty Dread, aho yahinduwe bisabwe na Island Records ya Chris Blackwell. Imbere yo kuja mu turune, aba The Wailers bakinye n'aba Jackson 5 itariki 8/3 kuri National Heroes Stadium iri Kingston mu mukuru wa Jamaica. Hanyuma Bob Marley akorana na Stevie Wonder inyuma ya turune y'itariki 10 muri concert ica iba concert ya Wonder Dream concert yabereye kuri National Heroes Stadium, ica iba igihwa cyanyuma kuri scene Bob Marley yakoranye na Peter Tosh ndetse na Bunny Livingstone. Naughty Dread niyo album ya mbere yatumye Bob Marley yamamara ku rwego mpuzamakungu cyangwa international success. Bob Marley n'ikipe yiwe bakoze amateka berekana performance nziza aho baca hose. Tariki 18 kuri Swift Music Festival in New York, kuri Boarding House i San Francisco no kuri Roxy i Los Angeles. Iyi ndirimbo yatumye kandi Bob Marley yamamara cyane birenze n'indirimbo yise No Woman No Cry, atamugore nta marira, yatumye Bob Marley yamamara cyangwa umustar international. Iyo ndirimbo nimwe mu ndirimbo zigikunzwe n'ubu. Ugimnaje cyane 1975 Bob Marley yaguze inzu ya 56 Hope Road
inzu ya Chris Blackwell acanagura lebo ya Island House iri Kingston muri Jamaica, aho iyi lebo yari yasanzwe ibarizwamo kuva mu 1993. Iyi nzu yahavuye iba museum Bob Marley inyuma y'urupfu rwiwe. Hagati y'1985 inzu ya 56 Hope Road yabaye ikibanza cyo kuganiriramo no kwandika muziki, aho iyi nzu yagenderwa n'abarasta benshi. Iyi 56 Hope Road kandi yabaye ikibanza cyo gukiniramo umupira w'amaguru, nk'uko Bob Marley nawe yakunda gukina cyane umupira w'amaguru kuko yawukina kenshi. Ugwaka kwicwa kwa Bob Marley, tentative d'assassinat. Mu 1986 Bob Marley yasohoye album yise Rastaman Vibration, aho yaguzwe cyane muri Amerika. Inyuma y'isohoka ry'iyi album yaciye akora amaturune menshi muri Amerika no mu Bwongereza. Mu 1986 kandi hari ibihe bigoye cyane mu gihugu cya Jamaica, Bob Marley yavuka. Igihugu cyari mu bihe bibi inyuma yo gucwanira igitoro mu 1983, aho hakaduka amagengi menshi aho yari akomeye icyo gihe yari hirya Jamaica Labour Party ya GRP na PNP, People National Party, aho batumye hashyirwaho leta diligence cyangwa leta yihuse mu 1986 imbere y'amatora. Itariki 12/12/1986 Kingston imbere y'igiteramo cy'ubuntu concert gratuit cyiswe Smile Jamaica, twenga cyangwa seka Jamaica, aho icyo giteramo cyari cyasabwe na minisitiri wa mbere w'intebe wa Jamaica w'icyo gihe ariwe Michael Manley. Bob Marley yahatse kwicwa n'amasase yarashwe mu rugo iwe n'abantu 6, aho we yariko asubiramwo we n'itsinda ryiwe rya Island Hope muri 56 Hope Road. Bob Marley ntiyashigikira minisitiri wa mbere w'icyo gihe wa Jamaica, ariko yari yiyemeje kujya mu gico giteramo kubera ko yakunda igihugu cya Jamaica n'abanyajamaica bari mu bihe bitoroshe icyo gihe. Bob Marley yarashwe arakomereka ndetse n'umugore we Rita Marley arakomereka, ariko babaye cyane ni Don Taylor, manager wa Bob Marley. Amakenga yabaye menshi cyane kuri uko gwakwa kwicwa kwa Bob Marley, aho hagirijwe GLP Jamaica Labour Party na PNP People National Party, aho ariko ntiyamenyekana neza uwakoze icyo gitero cyazo guhitana ubuzima bwa Bob Marley nabo bari kumwe. Ibihe Bob Marley yahatse kwicirwamo yabisubiyemo mu ndirimbo yise Ambush in the Night, umutego w'ijoro, no kuri album yise Survival yasohoye mu 1989. Inyuma y'iminsi 2 azo kwicwa, Bob Marley yayitavye igiteramo cya Smile Jamaica cyabereye Kingston. Abajijwe n'abanyamakuru impamvu yaje muri icyo giteramo kandi yarahetse kwicwa, Bob Marley yavuze ati abashaka konona isi ntibaruhuka kubera iki jyo no ruhuka. Uguhunga kwa Bob Marley no kumenyekana mu isi yose gizero sigise planetaire. Bob Marley ntiyiyumva ko afite umutekano imbere y'amatora yo muri Jamaica. Mu kwezi kwa mbere mu 1977 niho yahunga ajya kuba i London mu Bwongereza, aho yakoreye album yise Exodus. Mu 1978 imbere y'uko Bob Marley akora Exodus Tower yarakomeretse maze ajya kwa muganga mupime asanga afise kanseri ingana n'ibice 4%. Mu kwezi kwa kane mu 1978 Bob Marley yakoze igiteramo cy'amateka muri Jamaica yakise One Love Concert, aho cyamaze amasaha arenga 8, aho muri icyo giteramo Bob Marley n'aba The Wailers bari kumwe bashoboye guhuza abagabo babiri bapfa ubutegetsi muri Jamaica icyo gihe, aribo Edward Seager wa GLP Jamaica Labour Party na minisitiri wa mbere wa Jamaica w'icyo gihe Michael Manley wa PNP People's National Party. Nyuma y'icyo giteramo Bob Marley yahindutse umwari y'igihugu Hero National cyangwa National Hero, ibyatumye umudiho cyangwa injyana ya reggae n'umuhari w'abarastafari cyangwa Rastafari movement bimenyekana ndetse binakundwa ku isi yose. Mu 1978 Bob Marley yubatse studio yise Tuff Gong, inote yamanye kuva kera akiri muri 56 Hope Road i Kingston, imyaka ya nyuma n'urupfu rwiwe. Bob Marley na The Wailers batanguye umwaka bajya mu biteramo bibiri ivyo muri Gabo, abahimbazwa isabukuru ya President Omar Bongo yatwara Gabo icyo gihe. Mu nyuma itariki 19 bajya mu giteramo cyiswe Zimbabwe Independence Concert cyabereye kuri Rufaro Stadium i Salzburg mu kwigina independence cyangwa ubwigenge bwa Zimbabwe. Inyuma y'ivyo biteramo Bob Marley na The Wailers baciye bakora album bise Uprising, abayikoreye muri studio ya The Dynamics i Kingston. Kuri album yakunze cyane bikomeye, ndetse Bob Marley na The Wailers buzuza amastade akomeye mu biteramo bya Uprising Tower, aho bujuje San Siro mu Butaliyani ndetse na budget yo mu Bufaransa. Kuri iyo album Uprising indirimbo zose zarakunze cyane iyise Could You Be Loved.
itariki 21 z'ukwicenda 1980 inyuma yo gukora ibiteramo bibiri by'amateka Bob Marley ari kuri Madison Square Garden i New York muri Amerika, byabaye itariki 1920 z'ukwicenda. Bob Marley yaguye hasi aho basanze agwaye kanseri. Abaganga bo kuri Kettering Sloan Hospital, ibitaro bikurikirana ivya kanseri biri i New York muri Amerika, bisanzwe ari ibitaro bizwi cyane. Abaganga babwiye Bob Marley ko asigaje ukwezi kumwe ko kubaho, ndetse batangazwa no kubona kiri muzima kuko kanseri irihuta cyane kuduga. Bob Marley yasabye ko yogira igiteramo cya nyuma i Pittsburgh itariki 23 z'ukwicenda 1980 imbere yuko Uprising Tower isubikwa. Bob Marley yakoze amaseanse ya radiotech na chimiotherapy yatumye atakaza amadreadlocks kuri Memorial Sloan Kettering Cancer Center, bivanye nuko amagara yiwe yari yifashe nabi cyane, kandi bivanye nuko umugore wiwe Rita Marley yaguma abimusaba. Itariki 11/1980 Bob Marley yarabatirijwe kuri Eglise Orthodoxe Ethiopienne iri i Miami muri Amerika, ayabatijwe n'uwitwa Abuna Yesuhak, maze Bob ahabwa izina ry'ibatiisimu rya Bob Berhane Selassie risigura lumière sainte de la Trinité mu kirimi cy'iki Amharic gikoreshwa muri Ethiopia. Mu nyuma Bob Marley yaciye ajya i Rottach Agen, aho yari agiye kuraba umuganga Joseph Eiser, muhinga w'umudagi mu bya kanseri. Yari agiye kuraba za kanseri zananiranye, aho yafashe Bob Marley amara amezi make, nubwo Bob Marley yagumanye ububabare bwinshi ndetse akanababara ku rugero rudasanzwe, aho byamubabaje cyane. Ari i Rottach Agen, Bob Marley yarananutse cyane ajya munsi y'ibiro 50, aho itariki 1981 ari kumwe na nyina wiwe Cedra Booker n'umugore wiwe Rita Marley n'abandi banyamuziki bamuhimbaje isabukuru y'imyaka 36. Mu ntango z'ukwezi kwa gatanu 1981 Dr. Eiser yatangaje ko ataco agishoboye gufasha Bob Marley ku buzima bwiwe, ahubwo Bob Marley yacyajyanwe muri Jamaica mu minsi we ya nyuma, ndetse anahashingurwe. Mu gihe indege yari igize escale i Miami, Bob Marley yaciye ashaka ko yobonana na mama wiwe, ariko acajyanwa mu bitaro bya Cedars of Lebanon byaho i Miami, aho atari agishoboye kugenda mu ndege, aho yapfuye ku itariki 11 z'ukwa gatanu 1981 ku myaka 36 n'amezi 3 n'iminsi 5, aho yapfuye mu masaha 5 z'umurango cyangwa saa 5 z'amanywa. Inyuma yo guhabwa icyubahiro gikomeye mu gihugu, Bob Marley yashyinguwe muri Mausoleum i Roden Hall impande ya 9 Miles muri paruwasi ya St. Anne, aho asanzwe yanavukiye. Inyuma y'urupfu rwa Bob Marley, byavuga ko ubutunzi bwiwe bwangana n'imiliyoni 30 z'amadolari z'ico gihe ziri mu bikonde atandukanye, ndetse n'amazu yari afise nka 56 Hope Road Studio, Tuff Gongs ndetse n'ibindi, hatibagiwe n'indirimbo nyinshi n'amarubumu y'amafaranga menshi cyane. Aho inyuma yo gupfa indirimbo ziwe zaguzwe amafaranga menshi cyane, indirimbo za Bob Marley zaguzwe amafaranga menshi ndetse zagakundwa ku rugero rukomeye. Bob Marley yari afite abana 11 ku bagore 7, aho benshi nabo arabaririmbyi nka Kim Marley, Damian Marley, Ziggy Marley, Julian Marley na Stephen Marley, nayo Rohan Marley we yari umukinnyi w'umupira w'amaguru muri Amerika. Uvuga ko abana ba Bob Marley batoranye umwuga wa Bob Marley wo kuririmba. Bob Marley yakoze imizunguruko cy'amatuwa menshi mu bihugu bitandukanye, ndetse nka Amerika n'Ubwongereza, Canada, Ubuswise, Pays-Bas, Ubufaransa, Denmark, Espagne, Sweden, Norway, Norvege, Japan, New Zealand, Australia, Gabon, Zimbabwe, Italy ndetse na Scotland. Bob Marley ni umwe mu baririmbyi bagikunze muri iki gihe nubwo haheze imyaka myinshi yitavye Imana. Bob Marley ni umwe mu baririmbyi bafatwa nk'abarigende, ndetse n'umwe mu baririmbyi bafatwa impamvu Bob Marley yakunzwe cyane nuko aririmba indirimbo z'urukundo z'uko abantu bakundana bakabana neza, ndetse Bob Marley yari umuntu aciye bugufi cyane, niyo mpamvu yakunzwe na benshi, ndetse kugeza n'iki gihe nawe nyine akunzwe na benshi nubwo aheze imyaka myinshi yitavye Imana. Bob Marley inyuma yo gupfa kwiwe, izina ryiwe ryaramamaye ku rugero rwo hejuru, aho benshi bakora ibintu byinshi kubera we, ndetse yibukwa itariki 11 z'ukwa gatanu uko umwaka utashe. Mwakoze no mwatwumvirije.
ese Bob Marley ni yahe indirimbo yiwe wakunze cyane ni cyahe kintu cyo wumvise kuri Bob Marley ukagikunda mwakoze n'umwatwumvirije kora subscribe cyangwa sabone kuri icyo no tuza kwikena ibiganiro byinshi byigisha bizava ku mateka y'abantu benshi batandukanye ndetse n'abisangiza n'abandi ko nibe bashaka kubimenya murakoze